ndabaramukije cyane murameze neza nizere ko umwe wese amerewe neza aho aherereye muri uno mwanya turiko turavugana. Hanyuma hari amajambo menshi kubijanywe n'iyugagwa ry'amaviza ku Barundi. Hari amajambo adasanzwe haba mu bihugu bibanyi haba muri babandi basanzwe batanezererewe iterambere ry'igihugu c'u Burundi muri rusangi, aho bariko baratangaza ngo Burundi twarababwiye ngo ntaco mwanze, ngo raba ngo n'ivyari bihuha birahuhutse, ngo raba musanzwe ngo Burundi twugarijwe n'ibibazo, ngo none rabatayemwe n'ibibazo byo gufungira abana b'Abarundi amahirwe yo kuja muri Amerika. Ariko mwebwe nama nababwiye Abarundi mwabayeho gute? Kweki mwihutira kugira amajugement canke twihutira kuvuga amajambo adashemeye tutize turaba ikibazo nyezina aho gifatiye canke umuzi canke impamvu. Burya mwebwe mwabarundi muri ko murarorera Flohi TV turebezanya neza ko ibihano byo kugara amaviza temporairement ku Barundi bose vyavuye kuri irya mpamvu bavuze ngo umurundi umwe ngo arashoboye ngo gukwegera ngo Abarundi benshi, ngo Abarundi ngo twasanze ngo muri Amerika bagiyeyo ngo batagaruka. Burya ivyo twovyemeraniritse nimba ariko mwe mubibona Jesse ko ndabibona. Niyo mpamvu ufashe no mwanya dusesangure turabire hamwe ibintu vyinyegeje inyuma y'iyugagwa ry'amaviza ku Barundi vy'agateganyo ku Barundi bose. Hari abatariko baratahura umukino wa Trump, hariho n'abatariko baratahura umukino wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari umukino uhari, uyu mukino rero ibi bihugu vya Afrika biko bigwa mu mporero canke biko bigwa mu rugamba rw'intambara ikibera hariya hejuru. Mvuze ngo intambara ikirabera hariya hejuru, Abarundi tuko dohogwa ikintu ca mbere ngomba ndababwire ntasaragaye. Ikintu ca mbere catumye ambassade ya Amerika mu Burundi tangaza rya tangazo bivuye muri Amerika kumbure, bivuye kwa Trump kumbure, kuko nashoboye gufata igingi tavuye hariya hejuru mu gihugu yaje aserukira. Rero ikintu ca mbere catumye ndakibabwire mu kanure, apana kuza murabona ibintu ngaha hagufi, na nico gituma umuntu avuze ngo vision 2040 2060 mubona umengo ngo yo hose ni hirya yejo. Reka rero ndabakanutse, reka dufashe gutahuzanya kumbure ababitahura ibinyuranye nk'ibije ngo manda basigurire, muraza kuza muri commentaire ni mwabone no video mu muco kumbure umuco tuzokorera ko ku kiganiro gikurikira. Ariko ibi nka jewe Fleury Patriote ngo manda babwire ni suzuma, ni analyse nagize kuva mbonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata iryangingo. Ati ni gikire cyo bacatumye Amerika ifatira ibihano Abarundi bigeze hajya. Ikintu ca mbere mwibuke duheruka kugira amasezerano n'Ubushinwa yo kudandaza ikawa n'ibindi bitegwa njabuka amazi, kandi Abarundi nabo bakarekurirwa kuja kurangura mu Bushinwa. Ivyo ni bisanzwe ko Abarundi twari dusanzwe tuja mu Bushinwa. Ivyo ni bisanzwe kuko gushora ikawa mu gihugu dushaka ni uburenganzira bwacu. Ariko kwe kuvuze ngo cenco coba cabitumye, icabitumye ni amasezerano back niko je ndabibona, kandi ndibaza ko gutahura itariki 31 igihe haba y'amasezerano y'ubucuruzi hagati y'u Burundi n'Ubushinwa. Mwibuke ko BRB yaciye isinya amasezerano yo koroherezanya hagati y'abadandaza b'Abarundi bagenda kurangura canke kuzana ibidandazwa mu gihugu c'Ubushinwa bakoresheje ifaranga ryitwa yuan. Kare Abarundi twahora tujabuka haba Nairobi, haba Dubai, haba China, haba hehe, twagenda tugiye tujanye dolari, twarangura dukoresheje idolari. Iryo dolari niyo monnaie iyo novuga ati iri universellement reconnue nk'ifaranga mpuzamakungu riri mu budandaza, riri mu bucuruzi. Rero Abashinwa n'Abarundi bamaze kugiranira mu masezerano bisigura ko umurundi azogenda kuranguza ishinwa yuan apani dolari. Ivyo navyo biri mu rugamba rwa mbere Trump ariko aragwana, no rugamba rutuma Trump adasinzira. Murabona ko ngene Trump yikomeza amanyama avuga afata ama decision giturumbuka, ama decision y'ikibiriraho, ariko ugo rugamba ariko aragwana ruramwondesheje. Ugo rugamba ariko aragwana rwa ikintu bita de-dollarisation, gutesha agaciro canke kumanura ifaranga ry'idolari mukarikura hariya ryari rigafatwa nk'ifaranga risanzwe. Amerika na Trump ubwe yiwe ayoboye Amerika ni kintu atari karemerera ibihugu biriko biraja muri rujya runani gwitwa BRICS. BRICS ni Brazil,
Russie, Inde, Chine na South Africa. Nivyo bihugu byatanguye kijya kintu bubatse ca BRICS murazi ko igomba no kugira ibintu bita ifaranga rimwe, igomba kugira isoko imwe. BRICS ikirategura ikintu kinini yakizoza gitesha agaciro kinasuzuguza idolari. Ubwo niko rugamba Trump arimo. Ubushize rosome yabaye mu Bushinwa, Trump ari muri Amerika baranditse avuga ati ngo BRICS ntacizoshikako, nihenda naho ikagishikako nzobadugiriza ndabafatira ibihano abantu ibihugu byose biri muri BRICS byo kurangura canke kudedwana canke ibihano vy'ikori kuri ivyo bihugu ringana n'ibice 100%. Ubushinwa buvuga ati urimenya, Uburusiya buvuga ati urimenya, bijya bihugu byose bivuga ati on s'en fout. Trump ntivyatevye arariduza, nabino baca barariduza, biratera bomboro hariya hejuru gushika naho Trump abona ko yihenze, igikenya kitagikora, birakugwaho gusa ntiyasubiye kubikuraho officiellement nkuko yari yabishizeho officiellement. Abarundi rero twebwe tuko tuzira ico, nimuje ngaho mumenengo lemenenge mumene umutwe mugira iki ngo mwumvira ngo abarundi bagiye muri Amerika ngo batumye ngo twe tutagenda, urabona ngo nk'ubu ngo ama green card, haraba ama green card bako baranyandikira, hari abantu bari muri ibi vy'impunzi vya OIM na hase bakwaranya kintu tuzogenda, murabona ukuntu nabwiye ati nimuhumure, ntibisa n'ibi Trump canke Amerika yafashe, kuko ivy'impunzi biraca buri ibintu vya RCC nababajije none mwe impunzi mwari musanzwe muja gusaba visa muri ambassade ya Amerika ngaha mu Burundi, ngoya ivyo rero mwe ntibibaraba. Rero ndiko ndagaruka naho ndiko ndagerageza kwagurira umuntu yari karakura yivunja araryagurira kugira ntarimene. Rero ndibaza ko umuntu ahura rero ikintu yako ndavuga ati abarundi muko barashira amajambo hejuru, urabona no ntwaro, murabona nta kintu na kimwe ciza kirimo, ndikumvuga amajambo abarundi benshi muko murakoresha, raba sinzi ikintu cabaye ku Burundi, nta kintu na kimwe gifadika, idolari rabyo rigeze uko nakuriya ngo mbe nabonye banabaza n'uyu atwara Parsem Faustin Ndikumana ngo Burundi butavyitwayemo neza ibintu byo gukoresha ifaranga ry'abashinwa aryo yuan, ngo burashoye kuhahombera, burashoye kuhagirira ikibazo. Ama commentaire ni menshi, mugabo je hanini narinje kubasobanurira canke kubaho umuco kubwanje, kandi ndazi ubu nimwabone no video tuza gutahura bimwe. Kuva ro 30 Uburundi businye biciye muri berbe ko abagwiza tunga canke abadandaza b'abarundi bazoja kudandaza mu Bushinwa bakera bakarangura mu Bushinwa bakoresheje yuan, basiprimye idolare, akona kantu kagiye Amerika Trump mu mutwe karayibabaza karayige. Mugabe ibisi vy'ubu igicari gisanzwe ari kivyimba kimenetse, cari gisanzwe ari kintu kibarimwo basanzwe bagendana, cari kimenetse. Ndabereka karorero, muravuga ati Flevi uko dusigurira iki, ukusigura amafuti, ukusigura ibintu wewe wiyumviriye, reka ndabaha karorero. Mugiye kuri internet, mugiye kurondera, ni mugombe murondere nimwabone no video, murabe the top bavuga ngo top US visa refusal, ibihugu vya mbere vyankigwa visa y'abanyamerika muri Afrika no Rwanda, harimo na za Mali, harimo na nimbari nande. Mugabo ni mu nyishure u Rwanda ruri ku rutonde rw'ibihugu Amerika yafatiye ibihano? No, kubera iki? Basanzwe bafite andi ma relation bilaterale, basanzwe bafite ubusuma bakorana muri Kongo. Amerika yazikihetse u Rwanda kuva kera mu bintu bidashemeye. Urabona ko Rwanda gwemeye homosexualité, urabona ko Rwanda ubuho gwemeye ngo guzarwa vyaza abana b'imyaka 15 bamwe rukabagira ngo bamere Cortez. Iyo dossier ndaza kuyigaruka ko ndakora indi video iza kuvuga ivyo nyene, ndababwire intambara u Rwanda n'abanyarwanda barayemo kuri ico kibazo. Hamasori kona sindavyenseyemo, mugabo gusa ko ndababwira ati ntimwibaze ngo igihugu c'u Burundi ngo nico camenje ngo kubijanye no kugenda ngo abantu ngo abarundi ngo bagenda bagatebayo. No, hari ibihugu bitarimwo mu bihugu Trump yafatiye ibihano, mugabo ataruko ngo abene igihugu babo ngo bagiye muri Amerika badatebayo. Gabon ntirimo, Chad ntirimo, hari n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika bitarimo. Ubu twobaza muri Gabon ko abajene bo muri Gabon bagiye muri Amerika badaherayo.
ubu twobaza Chad canke ibindi bihugu Trump atasize mu rutonde ko abajene babo bagiye muri Amerika canke abandi bantu bagiyeyo muri Amerika bakomoka muri ivyo bihugu badaherayo, kuko muri rya komunika vuya bavuze ati ngo umurundi ngo umwe ngo arashoboye no gutuma ngo abarundi bose ngo akwegera ngo abarundi bose ngo isi affaire personnelle ngo ni affaire y'igihugu cyose. Naravye komunike ndatwenga ndavuga ati muko tugira abana twe tukira abana turafise ubwonko bakubwira ati la tête est ronde pour faciliter la réflexion. Jewe ndiyumvira je naho mba ndi ku kazi ndicara ndavuga ati ndose ujya mwanya wa pause je ndawupfisha ubusa canke ndose akanya ko kuruhuka ndi detanda mugabo ndose umwanya afata telefone canke ordinateur nkabona information kanaka je kungene ndemwe sinirukira guhurubuka sinirukira kuzana kwa porta ma commentaire negative ahubwo ndarondera igituma ivyo bintu biko biraba. Igituma rero je nicaye nka Fleury le Patriote nasanze Amerika ni shavu ni nzigo ni shari nugufuha na kandi baranababaye nivyo. None ubonye dollar shage ari rimaze kuvisibaho dukura twese twumva ngo dollar ubi yuan akaba ari gomba ari kubita amagendera kandi yuan akaba atari niryo nifaranga ryari risanzwe rikomeye misi ivyo Amerika ibona kana gasuzuguro. yuan nyene yuan mu marundi rimba ari ibihumbi bingahe 200 rimba ari 300 Mbara sinibuka gusa amayuan ari hasi cyane. Hariho ama livre sterling, hariho ama pound, hariho amafaranga menshi akomakomeye ku isi. Ivyo bintu nyene Trump aranabibona kumva kumengo nivyo nabaho biramuriye nagasuzuguro. Yuan rikaza gukura ku isoko mpuzamakungu idollar. Rero barundi kazi ni mwicare muziko sumurundi si Fleury yagiye ateba muri Amerika sabagiye bagumayo sabagize burya no bubeshi ijya ni cover bashize imbere mugabo no fond ibintu biri ndano kuri bibajya ku mutima ibintu byababaje ambassade ya Amerika mu Burundi bikongera bikabaza Amerika muri rusange nuko abarundi twasinye gukoresha yuan. Ibi ni mwicane namwe mu byiyumvire mu bigendereze muraza gusanga ari byo. Hano n'irindi jambo Trump yavuze kubijanye n'abantu ngo bazokoresha bazodolariza idollar. Iryo jambo yavuze niri okay, twese twejeje kubonera hamwe post ni byinshi mugiye kubirondera murabibona aho abanyamerika bagiye baratanga ibihano n'amahane na gasopo ku bantu bazova gukoresha idollar bakaja gukoresha yuan canke ibindi faranga mu rudandaza mpuzamakungu. Ubu Amerika n'Ubushinwa bari mu kintu bita Brad of Fair, bari ko baranyinyurana bidasanzwe ku rubuga rwo gucuruza ku rubuga muri bakwagira ikintu bita trade war, bakwagira intambara yo ku rubuga rwo gucuruza gukorera no gukoresha ifaranga byabo bya kira gihugu mu rugamba mpuzamakungu. Rero barundi kazi muzoze muririnda guhubuka canke mwiyumvira ngo turashoboye kuba turi muri situation itameze neza ariko ibintu vyose bije gombe mubikore ku Burundi. Ibintu byose bishitse mu buzima bwanyu biza na reason. Ntibiza ngo kwera wirabura, ntibiza ngo kwera uri mugufi, ntibiza kwera uri muremure canke utukura canke ngo wize amashure menshi canke utize. No, biza na reason. Rero jewe sigira simpogore sijona ko itari ndende yari yo kubasigurira no kurabira hamwe ku bwanje ukungene igihugu cy'u Burundi cagiye mu bihano vya Amerika byo guhagarika ivy'agateganyo visa ku barundi bose. Kandi mwibuke ko bitabaye ubu mu minsi yahera Trump na Amerika yiwe bari barashize uburundi ku rutonde rw'ibihugu vyahagarikiwe amwe mu maviza, bisigaza viza yo kwivuza, bisigaza y'abanyeshuri, sinibuka n'iyindi imwe umengo haraske nka viza zitatu. Ubu hoho rero abarundi ngo nakahora gahuhura nakahuha karahuhutse. Rero si kuvuga ngo bivuye ngo kuri leta ngo canke ngo bivuye ngo ku burongozi bubi canke ngo bivuye ngo kuri kina kiriya. No, ni shavu na jalousie y'uko Trump ari karagwanira idollar kutaba dedolarize canke kudateshwa agaciro mu nzira iyi niri. Rero ndabibasiguriye kubona dusinya gukoresha yuan mu rudandaza kandi azi ko abarundi kenshi baja kurangura mu Bushinwa, kenshi abakomersa b'abarundi n'Ubushinwa ibidandazwa byinshi ndizera ko ariyo biva
kuko benshi uzumva nagiye mu Bushinwa ego baraja n'ahandi za Turkey, baraja na Amerika, baraja mu Bwongereza, baraja Uganda, baraja n'ahandi, ariko twibuke ko aha mudandaza wo mu Burundi bose baca muri Belgique kurondera idolari. Rero ibi ni mu bigende ko buhoro canke mugombe mutahora ivyo ndababwiye, canke namwe bw'ubwanyu nk'abarundi baciye ubwenge bacuranutse mukore amatohoza. Nimwibagire kugira s'abonner canke subscribe kuri Fleury TV, ariko ubu uwere mwaja kuri YouTube muza gusanga yitwa Fleury Podcast TV. Iryo niryo zina twashatse gukoresha muri uno mwanya kubera hari impamvu. Mwibuke ko Fleury TV zimaze kugagwa ari zibiri, iyibaye ya gatatu turiko turakorerako. Rero n'urugamba rudasanzwe hamwe n'ibiganiro bicako byo kukabura no kwereka abarundi ko vyose biba bifise impamvu. Turakomeza tubana mu biganiro bikurikira, ariko inyuma y'iki kiganiro hagombaje kiganiro kivuga kubijanye n'ibara ryabaye ribaye mu Rwanda, aho abashinga amateka n'abankenguza amateka iryo tegeko ejo mwijoro naraye bavuga ko bari ha Kagame uno munsi ngo arisinye, abandi nabo kavuga ati uko mutumwanya iryo tegeko Kagame yarisinye kuva kera, ni itegeko rivuga ko umwana w'imyaka 15 azovyazwa canke bakamutera imiti akaba umumere porteze, canke umwana bakamutera ya miti yo kudasama. Bamwe bagacavuga ati mu bijanye n'imiti yo kudasama hashoboye kuba guhuhura kw'ivyari bisanzwe vyarononekaye. Reka sindabimarire muri kino kiganiro, umwanya ca muri kiganiro nyezina cihariye ayo mabi n'amabwa u Rwanda rwaraye rugiyemo n'impamvu. Wakoze.